Muraho nizere neza yuko mumeze neza, natwe turaho turashima. Hanyuma utarakora subscribe yobikora kugira tubashe guhora tubona yuko mudushigikiye kandi turi kumwe. Uyu munsi rero twabazaniye ibintu 12 vy'ingenzi ku bakundana, ku bantu bari muri fiançailles. Tuvuze fiançailles n'abantu babiri bategura kubana akaramata. Fiançailles itandukanye na copinage. Fiançailles rero ni umuhungu n'umukobwa bahuye barabeshanya barakundana. Fiançailles rero ni igihe gitegura umuntu kubana n'uwundi. Fiançailles rero ntikwiye kuba igihe cyo kunezerwa gusa urukundo, ariko ni nacyo gihe kiduha kwiga no kumenya umuntu tugiye kubana uwo ari we, kugira ejo nitwabana akaramata bizotworohere kumenyana cyangwa kubana neza, kugira urugo rukomere kandi rutere imbere. Rero benshi tubayeho mu buzima bwo kunezererwa urukundo, tuguma turaba inyuma. Urukundo rwa fiançailles ruraryoha cyane kandi rutandukanye n'urukundo rwo mu rugo. Urukundo rwo muri fiançailles rutegerezwa kuryoha kubera yuko mubonana mutevye, mubonana haciye iminsi, murabonana mugatandukana. Ariko urukundo rwo mu rugo rutandukanye n'urwa fiançailles kuko muba muri kumwe ubutakivana cyangwa ubutagitandukana. Nta kuvuga ngo turabonanye ngo ndatashe ngo agiye hariya cyangwa hari oya, muragumana. Niyo mpamvu rero umuntu muzobana misi yose haba ibigeragezo bitari bike. Niyo mpamvu umuntu mutegura kuzobana akaramata hari ibintu 12 vy'ingenzi. Iyo mugira mutangure kubaka urugo rwanyu ubanza kumubaza, bimeze nk'amatohoza kugira umenye neza ati uyu muntu tugiye kubana n'umuntu ki, akunda iki, yanka iki. Ndizera murantahura neza. Kora subscribe tukiyaga. Icambere muri vya bintu 12 byo guha kumenya umukunzi utegerezwa kubaza. Icambere mubaza ati sheri, nikiye kintu nitwabana uzohora wishimishamwo cyane. Iki ni kintu kibajije umukunzi wawe, uraza gutahura neza mu nyisha za kuguha, uraza gutahura neza ibintu binezera umukunzi wawe. Kumbuye ni mwabana ukabibona, ntuzokanguke canke wumva umengo ni ibintu bishasha utazi. Rero birakwiye yuko umenya ibintu umukunzi wawe mugiye kubana azokwishimishamwo cane. Uravyumva? Hari igihe umugabo wawe hari igihe umugabo wawe na cyane ku bakobwa, hari igihe umugabo wawe azoba ari umuntu yikundira umupira. Rero abakobwa benshi bibaza yuko bafise ubushobozi bwo kuzohindura umugabo. Oya, manzi umenye ivyo akunda, ariko ubimenye hakiri kare, kuko hari igihe uzosanga uwo muntu mugiye kubana yikundira umupira nk'akarorero, ugasanga ntazoguha akanya, ntazoguha umwanya ukwiye kuyaga mu rugo, azova ku kazi na hariya ku mupira. Urumva? Rero ivyo bintu niwaja kubana nawe utarubizi, utari bwabimenye, bizoshobora kuzana ikibazo mu rugo. Ica kabiri mubaza ati sheri, wumva ari kihe kintu kigushimisha mu rukundo rwacu? Niki naco ni ikintu niwakimubaza mu nyishu azoguha uzomenya ati kumbe ibintu nahora nkora mu rukundo rwacu tubanyemwo, yawo umuhungu cyangwa umukobwa, uzomenya ibintu byari bisanzwe umukunzi wawe akunda, kugira no mu rugo rwawe uzobibandanye, kugira bibandanye byubaka urugo. Kuko murinze mushikaho kubana nuko hari mubano mwiza mwari mufitaniye. Rero niwite ku kumenya ibintu yarasanzwe akunda kugira uzobibandanye no mu rugo. Ica gatatu, sheri, mbwira ibintu naho vyoba 10 nzokora ukanezerwa nitwabana mu rugo rwacu. Iki rero ni kibazo ciza cyane ubajije umukunzi wawe, ku buryo mu bintu 10 aza kudondagura uraza kumva neza ibihuye n'umutima wiwe akunda. Nawe bizogufasha kuzomenya ingene witaho umukunzi wawe mu rugo rwawe, kuzomenya ingene wubaka urugo rwawe, kuko usanzwe uzi ibintu akunda kandi nawe uzobimukorere, hanyuma anezerwe kugira urugo rukunde rubandanye rurambe.
Ico ni ca gatatu. Ica kane, mubaze ku bijanye n'ukwizera kwiwe, mu bijanye n'iyobokamana, naho mwoba musenga hamwe, mubaze wumve ukwizera kwiwe, wumve ko guhuye nawe. Ega mushobora kuba musenga hamwe muga ivyiyumviro vyo bidahuye nawe. Ni vyiza rero kumenya mu kwizera kwanyu kw'idini ko mubihurizako. Niwasanga mutabihurizako uzomenye ingene mubana, kuko idini ni ibintu vya mbere bikunze kwonona urugo, bikunze gucanishamwo ababanye mu rugo, kuko usanga kenshi baharira batumvikana, ko ibi na biri ugasanga ko birahungabanya urugo. Ica gatanu, mubaza ati sheri, uretse ko uwo mwubakanye n'abana bawe mwoba mubana mu nzu, hari abandi bantu wumva bokwiyongera ko mukabana, wovyakira gute? Iki rero ni ikintu naco c'ingenzi kugira wumve yuko umukunzi wawe mugiye kubaka akaramata kakunda abashitsi, ko azokunda kuzana umwe canke babiri wo mu muryango wawe ukabarera canke ukabaha indaro. Rero iki naco kirakunze guhungabanya urugo. Hari igihe usanga umuntu murabanye ntuzi ico ciyumviro ntaco waruzi, uciye upfa kuzana abantu b'umuryango wawe urunze mu nzu, ugasanga umukunzi wawe mubana mu rugo biriko biramuhungabanya, biriko biramubuza amahoro, kumbure ntavyo akunda. Ariko iyo wari kuba warabimenye kare ntiwobikoze, kuba waributsa ati sheri wanje yarambwiye yuko adakunda abantu benshi mu rugo, reka ndavyikawushe, sheri wanje akunda abana nanje uwo twubakanye gusa birahagije ngo kuriwe. Ariko hari n'igihe usanga avuga ati ndakunda abana n'uwo twubakanye, naho boba abantu babiri canke umwe bo mu miryango yacu, navyo vyonezera. Ivyo navyo urumva warabimenye kare birakorohera. Ica gatandatu nico tugezeko. Ese sheri, wumva abana tuzovyara bazoba bafise akahe kamaro kuri wewe? Ibi navyo ni ikintu ciza cyane ukwiye kubaza umukunzi wawe, ukamenya nimba akunda abana. Erega hariho abantu badakunda abana. Yego, wowe ukumva umengo ku gatwe kawe urumva yuko ukicubaka gusa Imana izoca iguha ikibondo, ariko ugasanga mugenzi wawe muri kumwe mu rukundo, wewe iyo migambi ntayafise, yumva umengo yoronka abana inyuma y'imyaka, mu gihe nawe wipfuza kuzobona akana vuba. Aho rero ni hahandi uzokwisanga ugiye kubana nawe utazi ikintu na kimwe, usange hari ibintu bihushanye biriko birabahungabanya mu rugo. Niyo mpamvu naka nakabazo k'ingenzi ukwiye kubaza umukunzi wawe kugira wumve yuko muri kumwe. Niwumva mutari kumwe, wumve ingene muyaga, hama mube kumwe. Suko abatarakora subscribe bikore. Reka tuvuge 8. Sheri, iyo ushavuye nikiye kigufasha kongera gutuza? Iyo ubabaye cyangwa iyo hagize ikintu kikubabaza canke jewe ninakubabaza, nikiye kintu kigufasha gutuza? Iki nacyo ni ikintu c'ingenzi ukwiye kubaza umukunzi wawe, kuko iki kintu kirakomeye cane, kuko ntazibana zidakomanya amahembe. Niyo mpamvu ukwiye kumenya umuntu mwubakanye ateye gute. Iyo ashavuye hakorwa iki kugira ishavu ryiwe rituze? Gutyo niwamubaza ako kabazo uzokumva ibintu bituma ishavu ryiwe rihera. Ati jewe iyo umuntu ashavuje asavye imbabazi cyane numva biheze. Ati jewe iyo umuntu ashavuje akankorera ikintu ciza cyane numva biheze. Jewe iyo umuntu ashavuje akaguma avuga bica vyongerekana. Gutyo rero abo kabazo ni wakabaza umukunzi we mutegura kuzobana akaramata, bizoguha kumenya uwo mugiye kubana, kugira nawe biguhe kumumenya, nawe biguhe kumva ingene uzokwitwararika uwo mwubakanye. Tugeze ku 9. Sheri, ubanye gute na mama wawe ndetse n'abashiki bawe? Ico umukobwa arakwiye kukibaza umuhungu vrema bagiye kuzobana akaramata. Hari igihe uzosanga abanye nabi nabashikiwe canke na mama wiwe, bama mu mishwano, bama batumvikana. Nimba rero atumvikana nabashikiwe canke n'abavyeyi biwe, wowe muzokumvikana gute? Niyo mpamvu nibi ukwiye kubimenya, hanyuma ugabikosora hakiri kare. Baza rero aka kabazo umufiance wawe ati ubanye gute n'abavyeyi n'umuvyeyi wawe
canke n'abashiki wawe. Aho uzokumva ingene abanye n'ivyitwa igitsina gore, kuko nawe uzobura igitsina gore. Nimba babanye nabi nawe muzobana nabi, nimba babanye neza nawe muzobana neza. Tugeze ku cicumi. Sheri, ni gute tugiye kuzohora twuzuzanya nitwabana? Ni gute tuzohora twuzuzanya mu rukundo rwacu? Ico naco ni ikibazo c'ingenzi ukibajije umukunzi wawe, biratuma wumva ibintu bizotuma urukundo rwanyu rwuzuzanya, ati ndakunda ndakunda ndakunda. Kandi ico kibazo kirakomeye, kuko nawe uza kwisanga waterereye ati nanje bimeze uko. Gutyo rero ugashishikara kumenya umukunzi wawe mugiye kuzobana akaramata, ukamenya n'ingene uzomutwara. Fiançailles rero ni igihe gihari c'abakunda cyo kwitegurira kubana, atari kurondera amahera y'inkwano y'amasahani, oya, no kumenya ati umuntu tugiye kubana ni umuntu ki kuri jewe, kuko twahuye dukuze. 11. Sheri, nikihe kizodufasha ngo urukundo rwacu rukomere ndetse rurambe? Ukibazisha umukunzi ati sheri, nikihe kintu kizodufasha, wumva ari kihe kintu kizodufasha kugira urukundo rwacu rurambe rugere kure? Muri ico gihe aka kabazo karakomeye nako, ukabajije umukunzi uramutegura kubana akaramata, uraza kumenya vyinshi. Kandi nawe uba uri kuriga kandi ubika, nimwamara kubana uzosanga biriko biragufasha kubana neza n'umukunzi wawe. 12 arico ca nyuma. Sheri, ese ubona hasabwa iki kugira ngo urugo rwacu ruzogere kw'iterambere rirama? Utu twose n'utubazo tw'ingenzi kandi tw'amatsiko. Urugo burya ruraryoshe, ariko ruraryoha niyo ruriko ruragira iterambere. Ariko abantu babiri batagiye umutima n'inama, badahuje umutima n'inama, urugo ntirushobora gutera imbere. Birasabwa yuko umugabo n'umugore baba abantu babaye umwe, ku buryo no mw'iterambere umugabo akazana aka n'umugore akazana aka, bagahuriza hamwe kandi ibintu byose bakabikora bavyumvikanyeko. Gutyo uzomenya umukunzi wawe ukavyiyumvirako, kandi ako kabazo nawe ubwaho kabajije ibyaza aho kwishura, nawe uraza guterera iciyumviro cawe. Vyari ivyo ibintu 12 twari twabateguriye ushobora kubaza umukunzi wawe mugiye kuzobana akaramata, bikaguha kumumenya, hama ukaba uri kuriga ingene uzobana nawe. Urugo ni ikintu gikomeye cyane, iyo ucanjanjweko kirasambuka. Iyo utitayeho ibintu nk'ibi, kuko abantu baraja mu rukundo bakaryoherwa urukundo gusa, ariko kumenya indani h'umuntu hateye gute abantu benshi ntibavyitaho. Ni vyiza yuko tumenya indani h'umuntu hameze gute, hateye gute. Ivyo navyo biserukira he? Mu majambo canke mu bibazo. Hari ibibazo rero ushobora kubaza umukunzi wawe bigatuma usokorora ibintu biri indani muri we. Hari igihe azosokorora ibintu nawe wumva utoshobora, ukarundi aho ugaca uvuga ati notuma hako nzobana nawe, notuma mpagarika urukundo. Rero hari amajambo canke ibibazo baza umukunzi wawe mutegura kuzobana akaramata, bigatuma usokorora ibintu biri bwina indani mu mutima. Ivyo bintu navyo umaze kubimenya, haba hasigaye ahawe kumva kuzoshobora kubiresista, kuzoshobora kuvyikora, kuzoshobora kubana navyo. Wumvise utobana navyo, urafise uburenganzira bwo kuvuga ati sheri, ukuntu uteye n'ukuntu umeze ndumva ntazobishobora. Murakoze cyane, abatarakora subscribe mbikore, natwe dushishikare kubazanira ibintu biryoshe cyane. Ni Famille Hilaire&Emelyne kuri Facebook, nuko no hano kuri YouTube, Instagram na TikTok, hose nuko. Turabashimiye kandi turabakunda cyane, abakomeza kudushigikira. Imana